Iyo mwese karibu cane kuri chaine Isomero, nshaka uno munsi ngo tuganire hamwe kungene umuntu ashobora kwiga kwandikisha imashini mu buryo bwihuse akanyarutsa kwandika canke igihe cose ashatse kwandika ibintu vyinshi bifata umwanya mutoya. Tuja kuri typing.com site, ndaza kuyishira muri description. Iyi site irashobora kukwigisha ukuntu ushobora gutayipinga uri umunyeshure canke uwundi asanzwe. Uraza gushikira ngaha hanyuma tuje ducreako konte, muca mubona ahantu bavuga ngo sign up for free, muca mukoresha konte yanyu ya Google canke mugakoresha izindi. Tangura. Ngaha nkuko mubibona hariho ama leçon, hariho ama test, hariho ama jeu, hariho no kuraba aho mugeze mu kwiga. Aha mu gutangura barakwigisha kungene ushobora kwandika. Hello there! Get ready to boost your typing skills and have fun doing it. You might be asking yourself, why should I? Imagine that your car is equipped with bicycle tires. You probably wouldn't. Baca bakubwira kungene ushirako amaboko. Aha nivyo ndiko ndandika. Baza barakubwira aho ugeze mu kunyarutsa kwandika, mugaca mugira sous-forme y'ama jeu. Ituma ino site imeze neza ni kubera si kwiga gusa, baraguha umwanya wo guparatika aho ushobora kubikoreshereza. Bakaza barakubwira Don't worry, we didn't forget about your thumbs. They're bakambwira ngo nkurusha kugira espace ukoresha urutoki rw'urukumu. Ino plateforme iri gratuit ku bantu bose bashaka kwiga kwandikisha imashini. Murashobora kuza muraraba aho mugeze 48 mots par minute, mufise accuracy canke kwandika ibintu vyo 100%. Typing time tumaze kugira, umwanya tumaze dutayipinga kwandika biri musi y'umunota. Rero ino plateforme muze kuyigerageza. Urashobora no kugira ama test, nka test y'umunota, mukaraba test y'iminota 3, test y'iminota 5 kugira ngo murabe vitesse yanyu yo kwandika. Bakabaha n'ama certificat iyo test muyihejeje. Reka ndayikore murabe. Baranyeretse yuko nayikoze iyo typing test, bagaca bampa aga certificat ngaha imprimez votre certificat. Baca bambwira ati bravo mufise 17
mo par minute mwayikoze ino certificat ryanyu mugacamo ibika kugira ngo ushobore kuzoyikoresha nk'ahantu bazobisaba. Rero mwakoze gukurikirana ino video, mwiyaboneshe murayikinga ino video, muyirungikire umuntu ashobora kuba ayikeneye, uzosubira nawe utaha.